kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radiyo inzamba agateka kawe, radiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu na radiyo televiziyo Renaissance. Hirya no hino mu Burundi hariho abanyeshure biga bicaye kubera kubura intebe bicarako. Ntibikiri ibanga, inzego z'igihugu zitandukanye zirabizi, yaba Inama nshingamateka yaba na leta. Ariko gushika uno munsi nta muti urama w'ico kibazo uraboneka. Ubushikiranganji bw'indero bwagiriza abo buha amasoko yo gukora izo ntebe gushaka kononera leta mu kudakora izo ntebe. Abakurikiranira hafi iki kibazo c'indero bahanura iki gikwiye gukorwa kugira ntihagire umwana n'umwe asubira kwiga ata ntebe yicarako. Ibi nivyo tugira tuganire ko muri kino kiganiro kw'isoko mugishikizwa na jewe Grace Zawadi kaze. Amashure niwigumire mu gisagara wa muvyeyi wawe. Mbeko ubushikiranganji bw'indero butegura buri mwaka amafaranga buzokoresha kubera iki budashobora kugurira intebe zikwiye abanyeshuri bwakira. Iki kibazo umushikiranganji Antoine Manirambona yakibajije umushikiranganji w'indero François Havyarimana kuri uwa gatatu igenekerezo rya 11 gitugutu no mwaka. Yararamutse ari umutumire mu nama nshingamateka. Abana hirya no hino bicara hasi kandi iki kintu kirababaje. None izo ntebe ko hari bije shakane nihuriranye na population scolaire mwasabye dans les écoles secondaires et fondamentales. Nukuba nagomba kubaza excellence atubwire atakubesha état des lieux de l'équipement en bas pupitre dans les écoles fondamentales et secondaires publiques. Kuba ikibazo ni kibazo giteye ingorane nukuri kandi kibabaje. N'umushikiranganji w'indero François Havyarimana yaravyemeye ko akiri henshi abana biga bicaye hasi. Twe twaragiye kuri terrain tugiye kuraba iki kibazo c'intebe hanyuma dusanga koko abana bicara hasi. Twe turatanga raporo muri leta tutiyamara ibintu vyifashe nabi. Hanyuma abadukurira baravyiga baca bavuga bati hariho amahera ari kuja gufasha makomine, bati ko nizo ntebe ari zibwiza kuja mu makomine reka iyo budget aho gukora muri ministère de l'intérieur ko yaragenewe amakomine reka tuyagure intebe. Umushikiranganji w'indero atishavu kubadandaza baronse amasoko yo gukora izo ntebe abagiriza gushaka kononera igihugu. Hariho abantu batsindiye amasoko koko tubona yuko umengo bari muri sabotage y'ibikorwa vya leta. Umuntu aronka isoko muri komine canke mu ntara depe amutelefonye abonye telefone yiwe agaca kupa. Nyakubahwa mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu twarabivuganye yaratwemereye yuko agiye gufasha kugira ngo koko abantu batsindiye amasoko bashoboye kuzana izo ntebe. Leta ikwiye gukorana n'abayobozi b'amashure bagaharura intebe zose zikenewe hanyuma bakazigura. Bivugwa na Elari Nibizi akurikiranira hafi igisata c'indero. Wewe abona ko ubukene bw'intebe mu mashure ari kibazo cyo kudatunganya neza ibikorwa mu bushikiranganji bw'indero. Iyo ngorane y'intebe ntihari kubera hariho abantu bakira amasoko baronka amasoko hama bakaba bariko barajuragiza ibikorwa vya leta, kuko ibintu vy'intebe ni igikorwa cinjira mu itunganywa ry'indero. Iyo ni ngorane yabaye kuva kera kubera kujya kuntu byo gushira mu ngiro iprograme utategekanije ivyankenerwa vyose bikaba ari byo birindira abanyeshure. Ingorane nyamukuru nuko leta y'u Burundi yatanguje ishure shingiro, yatanguje kwigisha abana bavuga ngo ni ku buntu, yemeje yuko abana baja mu ishuri ari benshi baronka amahigwe ari benshi, ikavyemeza mu vyiyumviro mugabo buryo ntibwakwirikira. Baca babishira mu ngiro basanga ata amashuri ariho, basanga ata ntebe ziriho, basanga atabigisha bahari. Rero ku kibazo c'intebe turasavye umushikiranganje w'indero ari wenyene aserukira leta muri ico gisata yuko bokwicara bakaraba ibituma nyamukuru bafatanije na zirya nzego zo mu mashuri. Ni ukuvuga yuko boheza bakaraba nko gukiringo c'imyaka ingahe ingene bogerageza bakazibira bijya binogo vy'intebe bihari bimaze imyaka myinshi, bakaraba ijya myaka bamaze bata bakayiriha kwiruka. Ico ni cambere, ni ikintu cyo guteganya, ni ikintu cyo gukora udata mu rudubi, ni ikintu cyo gukora wemera impanuro uhabwa n'abahinga ugahabwa n'abarabi vy'uburezi. Ica kabiri bokora muri leta y'u Burundi, none abo bantu
bene gutanga intebe bene gutsindira amasoko mu maprovince yose mu makomine yose inyishu batanga niyo canke ni ya ngeso yuko amasoko ahabwa abantu bo mu mugambwe baronse ayo masoko bakaca batunganya ibintu nk'uko umenga bariko batunganya ivyo mu mufuko wabo. Rero twosaba yuko ubwo bushikiranganji bw'indero na leta yose ko yosubiramwo politike yo gutanga amasoko koko agahabwa abantu bakwije ivyangombwa mu vy'ubuhinga no mu vy'ubushobozi no mu vy'ugushaka. Abo rero baronse amasoko bagakurikiranwa n'abantu bafise imigenzo yo gushaka gutunganiriza igihugu. Ubusuma niho bwogenda n'ibindi byose niho vyoheba. Muri uno mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushiri w'ibihumbi 2024 muri komine ya Muruta yonyene yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu imbere y'uko umwaka w'ishuri utangura hari habuze intebe zishika 3,763. Uburongoye indero muri iyo komine Nicolas Nzeyimana yabibwiye abagenzi bacu bo mu itororokanirizo ry'amakuru ABP. Aha akaba ari wagarukiye ikiganiro cuno munsi cuti bakunzi b'ikiganiro ku isoko Zawadi Grace ndayiko ndakibashikiriza ndabikebanuye. Cyari ikiganiro ku isoko.